umuntu no kwita umu ex ego ni wa muntu peut-être twaba twarakundanye akambwira ko ankunda nanje nkamubwira ko ndamukunda hama hakaba igihe peut-être tukaryamana ego mu gihe twaryamanye ndamwita umu ex ruhande rwanje mu gihe twakundanye hama tukaryamana ndamwita umu ex umuntu mwabyaranye ego nawe ni umu ex ego kuvuga haba harabaye mu nshakiro cyo kuryamana mwa mwararyamanye hama mukavyarana mwe navuga ati umuntu mwa mwararyamana kuko abo twamenyanye bose guys abantu ko muratu abantu bose tugenda tumenyana no musigasanga umutwe yakugenda gukunda ejo ndi ndagukunda est-ce que bose tubita aba ex ugasanga mukundanye hari abantu bakundana de jour 3 jours nari bose twaje tubita aba ex ushobora kuvuga yuko arashobora gusambuza urugo uwo mu ex kumpamvu turabye nk'abantu kenshi usanga bagendana ugasanga baramaze kubonana rapport sexuel umva ibintu nyene nk'uko abarundi bama bavuga imigani y'abarundi ariko nitwo ihagarara ko kuko si ijambo ry'Imana rivuga bavuga ati aho kaciye ntiyacugwanga racanye guys nukuri mu bloke abantu no bahanura aba ex bloke nimero y'umuntu wari we wese ego yoza guteza ingorane mu bubazi ndetse sinaba ex gusa n'ujya muntu wese bajya abantu hari twese usanga dufise abantu ng'ababesto bajya nyene ugasanga muvugana umuntu naburiya ni bamwe buroka nabwo burofa bajya abantu bose vraiment mu gihe wambise impeta n'umuhungu w'abandi bajya gukura muri telefone bibaye ngombwa ubindura carte simu kimwe wavuga hariho ingonzi nyinshi abamahiye bagiye basambura kubera aba ex hari n'umudamu ari hano yakorera umubosi wiwe birashika ubwo umubosi wiwe ari n'umu ex wiwe bimaze no gushika umugabo ntavyo yarazi ko ari umu ex wiwe ntavyo yigeze amenya rero zitangura gusha muhira nawe rero yari umuntu yishikiraho nyene biyagira neza bimereye neza burya umugabo yarabimenye rero batangagirana amafere umugore atangagirana amafere nawe ama ex wiwe havamwe na divorce burya umugore acavuga ati yego nivyo ndavyemeye namuciye inyuma rero reka nubona reka nigira amahoro burya ijyo mu ex no baca bafatana kandi baca barabana eske muri uyo mwanya ni gute umuntu yofata ingingo hari aba ex ugasanga umuntu afite aba ex kandi buri mu ex wese yagiye amusigira ikintu mu mutima eske yofata ingingo kugira ngo abe ari fix kuko amahita marangoye situramenya abantu benshi biragoye kuvuga ati uyu muntu ndahise mwuyu pour la vie Mundi yose kandi kwaramutsa wakunze wa Roy TV mwese muko murankurikirana ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV nkuko musaze mumenyereye uno munsi uri special
dufise aba invité bari special nabigeme b'ubwiza cyane gose uko wabona umwana afise surire ku munwa undi yashavuye sinzi byari byako twabimenya mu kiganiro mbona nabaramwenyuye wow ibintu ni vyiza cyane aba invité banje rashaka babanza baramutse bavuge n'akazina kabo bumve akajwi kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu no munsi nyezina karibu cyane meze neza uhereye wanje ego reka duhere kuri Evelina je ndamuzi ariko reka yivuge tumumenye Evelina uko bimeze anabaramutse ego merci ndagushimiye cyane yitwa Evelina irakoze abavyeyi amazina y'abavyeyi banazi umurundi kazi ntabindi bon kandi ikindi kandi Taki Evelina akora iki ni Evelina ni mu journaliste ro kuri Fresh TV peut-être ngira ego no menyesha makuru nka Bella Shaka twagiye karibu merci ego hamani twamusenga Françoise akazi kawe komegani gatowe yavuze ko yitwa Ndasenga Françoise mwamufise akazi kiwe rero reka twaramutse muri rusangi tubasabe kugira ngo mufate agatebe mwicare mukurikirane kino kiganiro gushika aho kiza guherera utaragira subscribe kanda abonema kuri Roy TV Burundi wongere kandi uduheje amushira muri commentaire ico uza kugira icyumviro cyawe icyo bivuga ko muri commentaire kuri kino kiganiro mbega uno munsi tugomba tuyage iki hari ijambo mukunze kumva rigaruka kenshi mu bajene mu bantu bubakanye ukumva ngo umu ex wowe uri kurankurikirana umu ex ni iki uzi ko umu ex wowe umufata ko yo barinde fafa umu ex ni iki akundanye akakudraga ndagukunda nanjye ndagukunda nama akagera igihe nyene ugasanga nyene mwahuje kuri bimwe kuko abantu ntibohuze hari igihe usanga nyene mwayaze bimwe ugasanga mugiye mu rukundo ugaca usanga umwe ariko ari comporte ukundi kuntu bitajanye n'ukuntu mwumvikanye ugaca usanga nyene urukundo ruratitutse umaze gutituka nyene umwe agenda hariya undi nawe hariya basi muba mutandukanye je nico niyumvira yuko ari umu ex rero burya je ndi je nyene uno mwanya ngatambuga burya twarigeze gukundana no mvuga ko ari umu ex ariko je nuko ndavyumva Evelina wowe imvura yuko umu ex umuntu aba umu ex ryari aba umu ex w'umuntu ryari jewe ku ruhande rwanje haje umuntu nokwita umu ex ego niwo muntu peut-être twaba twarakundanye akambwira ko ankunda nanje nkamubwira ko ndamukunda hama hakaba igihe peut-être tukaryamana mu gihe twaryamanye ndamwita umu ex ruhande rwanje mu gihe twakundanye hama tukaryamana ndamwita umu ex mu gihe twaba twararyamanye abantu rero muko murankurikirana mwese we nawe umu ex umufata gute ninde ufa yavuze ati umu ex ni umuntu mwakundanye akagera igihe ntimuhuze bigahagarara aca asigara ari umu ex kuko mwagenda ukwiyo undi akagenda Evelyn nawe yabisobanura avuga ati umu ex kugira ngo jewe two kuri umu ex wiwanje nuko tuba twarakundanye kandi tukaryamana sivyo mbega hoho umuntu mwavyaranye sivyo umuntu mwavyaranye umwana ariko nimukomezanye ubuzima nawe tumwite gute nawe nyene mega no ex umuntu mwavyaranye ego nawe nyene no ex ego kuvuga haba harabaye mu nshaka cyo kuryamana mwarajyamanye hama mukavyarana mwe navuga ati umuntu mwarajyamana kuko abo twamenyanye bose guys abantu ko muratu abantu bose tugenda tumenyana no musugasanga umutwe yakugenda gukunda ejo ndi ngo ndagukunda eske bose tubita aba ex ugasanga mukundanye de hari abantu bakundana de jour 3 jours nari bose tuje tubita aba ex ku ruhande rwanje umu ex ni umuntu mwakundanye hama mukagira bijya bintu wenda umu ex cyangwa mwabyaranye peut-être uko mubyarana mwararyamanye yego voilà ikiganiro cy'uno munsi ngo mbega kiza kuba cerekeye iki ndi ku ijambo umu ex ndashaka kumenya tugire deba rero nkuko turi batatu ngaha abaninvite banje ni babiri tugire deba mbega umu ex vyoshika akaza kwica urugo kuko akenshi muri myaka tubayemo abantu baje kugira za mariage hari abantu bahebaye kuko biragoye gutora umuntu yo munsi nyene basanga niwe wa mbere kandi niwe wa nyuma
kenshi usanga afise abantu bakundanye abantu bamenyanye wowe utaraza mbega tuvuge gute umu ex arashobora kwica urugo canke umu ex Gomogweri wanje umu ex arashobora guhungabanya umutekano w'abantu bubakanye kubera haje wa mu ex wa kera bimeze gute umva ni yego canke oya wowe ushaka kuvuga ati mbo jewe ku bwanje umu ex yokwica urugo kuko ndafise ibyo nokwemeza ko umu ex yokwica urugo reka je ntabwo yenda kwishura sivyo nongenda nabisigura cyane je umu ex kuri jewe ku bwanje je ntabwo umu ex yazanyica urugo dufate ubu ndafise umugabo hari uwo twigeze gukundana nitwa umu ex peut-être hari ivyo tuba twaraciyemwo mais pour le moment ndafise umugabo naragize mariage n'umugabo wanje peut-être ko uwo mu ex nawe asundi mugore wiwe sivyo je ku bwanje ntabwo yoza kunyicira urugo kubera ko je umugore wanje dufate je ndafise umu ex tugikundana abenshi barakubaza ufise aba ex bangahe cyangwa ufise aba ex bande hariho n'abakubaza bera abari ukanavuga n'amazina n'amafoto kabereka ndumvira kijya kintu rero mu ico gihe ico kintu kiba carahabaye arakubwira ati urabafise ndamwemera teka bangahe abana banaba hariho n'abavuga ati wowe wararyamanye n'uyu mwararyamanye abo bose biba byaragushikiye cyangwa umaze kuryamana n'abahungu bangahe sesa ivyo bibazo biraza mu rukundo iyo warose umugabo mu gihe rero wakundanye hariho abavuga ati urya vraiment byarashitse ukuntu nuku wundi ati byakenze ukuntu byose uba warabisiguye ni kuvuga rero ico gihe je n'umugabo dufate je n'umugabo wanje mba naramubwiye hari ivyo tuba twasezeranye ndavuga ati sheri canke be ubu harakaja bobe aramubwira be ivy'inyuma ntitubirabe duhanga amasibiri imbere ni ukuvuga bya bindi vy'aba ex rimwe twacamo za nkuru mbibera batuvugako abantu benshi gaho usanga badufitiye amakuru mabi ego amadosiye mabi ukavuga ati ujya mukobwa ibi n'ibindi utanazi urumva utanazi na kimwe ni muri ca gihe rero mba narabwiye umugabo wanje ati ibi n'ibi ivy'inyuma ntiturabe amakuru mabi tuzokumva ivyo ntituzobikonte uzorabe gusa ko ndakubaho kuko abagore tuhamagariwe kubaha abagabo nabo badukunda rero mw'ico gihe ivyo bintu twarabivuganye gute umu ex yoza kunsambuza ni ukuvuga no mu ca gihe aza kundondera cakanyandikira nta kibanza ndamuha oya ko je mbafise umugabo wanje wo mu nzu ivy'ubu ex biba vyaraheze je nta kibanza nomuha ni ukuvuga mw'ico gihe nta mwanya ndamuha mu gihe rero ntamuhaye umwanya ntabwo yonsamburira urugo. Okay. Françoise, wowe wimvira ko umu ex ashobora kwica urugo cyangwa agatuma umutekano wo mu rugo uhungabana? Umu ex je muri ico kibazo ndashobora kuvuga yuko arashobora gusambuza urugo uwo mu ex ku mpamvu turabye nk'abantu kenshi usanga bagendana ugasanga baramaze kubonana rapport sexuel umva ibintu nyene nk'uko abarundi bama bavuga imigani y'abarundi ariko nitwoyihagararako kuko si ijambo ry'Imana rivuga bavuga ati aho kaciye ntiyacugwanga raca nyene akarinda gutwara ariko yarahaye umu ex warabonanye n'abandi abo ba ex akacakizwa ukaca umwiba rero muri uwo mwanya ugaca usanga mubanye ni cya kindi dusanga uri kuriyumvira none no munsi ko ukuntu ndabibona je baca sinzi ujya mu ex wawe ugaca usanga ukura mu mwanya muremure muyaga ama message biwa mu mwanya muga ni wowe wavuze yuko we bitogushobokeye ariko ndazi si wose ngo ikindi twovuga baca usanga oya sindaheze ugaca usanga uriko uravuga ama message bite shuni sawa bimeze neza ukuntu sinzi ama promise ukuntu ubwo nyine ugaca usanga rutanguye rwa rukundo kandi rutanguye kandi ushasha kandi uzi yuko ufite umugabo mu nzu ugaca usanga none durire he sinzi ngo nkakene ibintu by'umwana kumbe si umwana akeneye umusheri wiwe wakeye bijya rero ugaca usanga umukobwa ariko aritwara nabi cyangwa umuhungu ngurumva ko twavyaranye rinda ndamuha umwanya ngende ndaza kwisigura si byiza ndazi yuko bariko baradukurikirana hari abantu bishikira si byiza uri mu rugo tegeza kuraba nyene ukuntu wo kwikomporta ukaca uvuga jewe ko mfise umugabo
ngira nyene mbumbwe n'ivyo nyene ivyo nasanzeho si bose hari abantu bakabumbwa n'ivyo gavuga uyu nubwo turi kumwe mbona umenga aho ni nguzanyizo kandi ngumengo twobanza kuraba ati eske nzobumbwa canke sinzobumbwa hakono ndakubona kujya munsi ucumengo twobikorava kugira tutazogira ukwicuza none tubazi ikibazo aho nyene kuko aba ex novuga ko abantu umuntu bahura nabo ntago bahebana cyo kimwe hari umu ex muhebana nabi hari n'umu ex muhebana neza yego kandi ugasanga n'umu ex bizoshika kavuga ati naka nubwo bitakunze ko tubandanya gusa n'umuntu muzima nshaka kuvuga ati naka nubwo bitakunze ko tubandanya n'umugeni nukuri vema umuntu azomutwara akamushira mu rugazo aronse umugore cyangwa umuntu azokuru urya muhungu nubwo bitakunze ko giye tubandanya none ko tuzi ko mu rugo haba byinshi hari igihe bishika zigakomana mu mahembe eske wa mu ex mwahebanya ataco mupfuye mugahebana neza ukabuzi ko ari umuntu yakuba hafi yaguhanura ni umu ex sibyo nawe uri marié birashitse rero uko wibaza ko muri mariage bizogenda bivanye n'ibihe mwagize muri fiançailles siko bigenze muri uyo mwanya umu ex akaca atangwa kandi kwibukwa akaza eske muri ako kanya umu ex ntiyosambura urugo yorusambura neza kuri jemba numva no kwihagarara kuko nubwo tuba twashanye bavuga yuko ntazibana zitakomanya nyine amahembe nk'uko mwabivuze ariko mba numva je ntohemuka mwako kanya je nogumya ibanga nkavuga ati patatira nuko twashanye dupfa ibi n'ibi sinoce nja kuri ya mu ex kuko hari abaca bavuga ngo kwimarisha vungo hariya iki ukuramo stress ibintu nk'ivyo ngo kukwira mukandi wikuramo stress uza ereka ubugiye kumuca kandi umugabo wawe umuntu mukundana nimwoguma muri za shirishushu hagiriye mucana eske none ukoma wirutse oya fuko tuba tukavuga ati naho byashitse oya sintemuka ukagumya ibanga ukarindira umugabo wawe ahubwo mugatorera solution twazo tuba cyahabaye n'umugabo wawe yego nizo kutorondera za ukuntu tubwira gusa tugahuza n'umugabo wanje navyo bya ex je n'umu ex nubatse byo na nimehoze nofuta nofuta n'ukuri ari umuntu mbona ati azohava ngirisha antetse kibazo nofuta hari aba ex bamusanga ameze neza havuga ati ujya nubwo tuba twarakundanye naho no banubatse yonyuba nubatse yonyuba none vuga ati yu azohava nkwege nofuta uye yavuze yuko umu ex we aharure ko umu ex ari umuntu bakundanye kandi bakaryamana bigashika bagahebana Evelina uyo mu ex wawe sivyo arakoze d'abord arakoze Evelina ni muntu ki arazi n'ubwambure bwawe kira kitu arakoze ati Evelina ameze uko nta kintu kimwe ntaherere umuntu ndakujya n'umuntu nzi namuriye akaranze ndamuryari cyo kunda muryari mwisozi urabyumva rero muri uyo mwanya ugasanga uyo mu ex wawe murakorana nko ku kazi wowe utonda kimisi yose hajya mu rugo ziriko zirasha wa mu ex nawe n'umuntu mutahebanye na nabi wanashaka sivyo n'umuntu basi kuri wewe umuntu abubonye si umuntu mubi Evelina wowe uratonze ku kazi zaraye zirasha sivyo umu ex arakwegereye wanashaka atanguye kugusempatiza no mwemerera kuri kino mu uwo mwanya ku kazi ni ku kazi biriya byakira byarahetse gusa bandanye agatanguye ati Evelina nakubwiye ukuntu kuko aje hari ingonzi nyinshi abamahiye bagiye basambura kwera ba ex hari n'umudamu ari hano yakorera umubosi we birashika kuko uyo mubosi we yari n'umu ex wiwe bimaze no gushika umugabo ntavyo yarazi ko ari umu ex wiwe ntavyo yigeze amenya rero bitangura gusha muhira nawe rero yari umuntu yishikiraho nyene biyagira neza bimereye neza burya umugabo yarabimenye rero batangagirana amafere umugore atangagirana amafere nawe amahise wiwe havamwe na divorce burya umugore acavuga ati yego nivyo ndavyemeye namuciye inyuma rero deki n'ubona reka nigira amahoro burya ujya mu ex no baca bafatana kandi baca barabana eske muri uyo mwanya ni gute umuntu yofata ingingo hari aba ex ugasanga umuntu afite aba ex kandi buri mu ex wese yagiye amusigira ikintu mu mutima eske yofata ingingo kugira ngo abe ari fix kuko amahita marangoye situramenya abantu benshi biragoye kuvuga ati uyu muntu ndahisemo uyu pour la vie kuko kugira ubuzima buhindagurika kugira abantu umwana w'umuntu n'umuntu ahindagurika ku munota kwisa umuntu ni mugari umuntu avec la situation c'est un être change n'umuntu ahinduka kubera ibihe
imana nyine idahindurwa n'ibihe n'umwana w'umuntu arahinduka kubera inda mbega muri iyo mwanya kontrole yobaho gute ko kwikontrola gute nk'abajene bera mu bintu by'aba ex ego je nk'ikintu nobahanura ego petite ikintu cy'aba ex vraiment ni ikintu kandi cyama cateye ingorane nyinshi mu ngo ego ugasanga hari abahungu ubu twagendanye benshi banashaka na benshi mu nyuma ugafata decision ukubaka n'umugabo wawe wisezerana imana yaguteguriye sivyo ico gihe d'abord tukija kubaka banjura aba ex bawe uko atawuzogaruka gutwege ubanza ukavuga ukabona umu ex wawe kuko abantu mwakundanye mbere ubazi ati ryo yoshobora kuza nk'insambuza turya vraiment afite amajambo no kuri telefone afite amajambo meza akwandikira neza n'undi vraiment kwandikira ibaza ngo muracari muri bimwe vya kera ugasanga ariko arasinada vraiment icyo nobahanura d'abord kwirinde aba ex ati gute telefone yawe sivyo nimba ari umuntu ubona ndetse n'utari umu ex wese ujya mu nsanga abo muri quartier muba mumenyeranye mubwirana ubujambo ubu naburiya igihe wafashe decision yo kuja mu rugo umuhungu wa mabukwe wawe aragutwaye sivyo aramushize mu nzu futa nimero y'uwo muntu wese wikeka yuko genza broka bibaye ngombwa broka Jecho niyumvira nta kuntu wohindura carte sim c'est ça ni kivyo nyene c'est ça hariho n'abagabo bakoresha ku abakumya abandi ubukungu bwose bukwandikira abana bari arakubwira ati hindura kandi barafise rezo ego guhindura carte sim nayo ni ide ya bien yonge ukandikira ushaka ahantu kazoyi ushaka bageni kugira komsa yirinde zangorane zizozuka urazi kuburyamanye n'umugabo wawe cyangwa muri kumwe muri saro ukazibona ka message dobwo sheri wanje wakera gutumeze neza nagukumbuye berega we ngo twabanye neza uriyumvira ko kamesaje gabera ngo nubwo bitakuza umenye kuri umuntu wanje ndakuzi ibuka uri kumwe n'umugabo wawe ukora bebezo akamesaje nkako telefone ifite umugabo wawe azibona muri telefone aho nyene haraba rero avuga kubera iki wararongowe kandi nivyo wararongowe akwandikira nkandi nimba ivyo mwakoze biriya vyaraheze byaraheza kwandikira icyo nabikunda babwira guys nukuri mu bloke abantu no bahanura aba ex bloke nimero y'umuntu wari we wese ego yoza guteza ingorane mu bubazi ndetse sinaba ex gusa n'ujya muntu wese bajya abantu hari twese usanga dufise abantu ngababesto bajya nyene ugasanga muvugana ubuntu na buriya ni bamwe musohokana bw'uburofa bajya abantu bose vraiment mu gihe wambitswe impeta n'umuhungu w'abandi bajya gukura muri telefone bibaye ngombwa uhindure carte sim kimwe wavuga nico nabahanura kandi ngababesto n'ababesti biki gihe ngo baranagira muri tape bakomeye y'amabanga yo guhuza ibitsina n'ababesto n'ababesti batari be ikindi kibazo rero cyane maguma mperezeko birashitse sivyo wowe kubwawe carte sim warahinduye sibyo ubu umumahiye umugabo wawe sibyo ugasanga imessage mu telefone y'umugabo wawe ugasanga hari umu ex wiwe wakera bavugana wowe waravyirinze ariko ugasanga we baravugana muri uwo mwanya wacukora iki shaje ntabwo noserera induru mu rugo reka umugore si ngombwa ko ikintu cyose kibaye nabi ngo uja hejuru uranabi wabaye na ngombwa uwo mwanya nyine ndaziro duca dufatwa n'agashavu bibaye ngombwa uwo mwanya uravyihoza agashavu kakabanza kagaturura mu nyuma muri ko muraganira bisanzwe ko atari kosheri hari akantu nabonye atari keza wiyorosha apana yo kubona ya message ugaje ubona telefone ngo ndayipasiwe ndakwereke oya ndayimene bere umugore wo mu rugo naho tuzi ko ari ababikora ariko sivyo twobahanura twicishe bugufi vraiment nk'abamama ego canshavuje kandi ifise ishavu riduga ariko sinoca nja hejuru ndamurindira jishavu bwe wanje rigatuza hama nkamubaza mu yandi masaha bibaye ngombwa mu yandi masaha nkumbwira ati nabonye tutandyoheye ego bukebuke komisarira nawe arafise ivyo gusigurira arakubwira ati bimeze uku bimeze uku uramutahura ukaraba yuko mu nyuma petite rimwe yakubwira atari ivyo naho biba ngo mukabona yuko atari ivyo ubu bisengera urugo burya gubatse ku mugore urasenga ukavyereka Imana ariko induru ubwo nyene kalse ikikwiye
twebwe urumva baraduha amategeko y'uko carte simu twohindura canke ibindi umugabo yamara umugabo she carte simu wagumana ijya nyene umugabo bajya abakobwa baguma bayaga kujya nyene okay ikindi kibazo umugabo yavuga ati umugabo yamara umugabo eske ndashaka kubaza mu bantu bari abakundana nibaze ko abantu bose bafite umutima w'inyama n'est-ce pas namba je shaka kubona ikintu iwawe ntikingwe neza kwapa wewe ukakibona iwanje ntikingwe neza eske ntitubabara cyo kimwe tubabara cyo kimwe kubera iki mu rukundo amadwa atangana kubera iki jewe ndakubonye koko wankoshereje sivyo mba menje ariko je ndabikubonye ko wowe ntubumenje why Ntabwo ibintu bisanzwe kubera iki kuko uvuze ati bon jewe ntegeza gufuta carte simu nkamena ariko umugabo wanje nubwo nobibona ni uko umenga ashizemo akantu menga it's okay menga ni sawa menga ntaco bitwaye none ariko bera tukiri aho nyene ntuzi ko abagabo badusumba vraiment deje twavuye mu rubavu rwabo baradusumba ni umugabo yamara umugabo no ngaha mu kazi ni 50 ubuhoye go badata baravyoroheje ngo ni 50 gusa femme homme ariko urazi siko biba bimeze siko bimeze ni ibintu bapfa kuvuga uko kandi urazi ko twavuye none ibintu ntitwongana n'abagabo nta n'umusi ntitwapatunga abisubira ko mu rukundo ntago dufise amadruwa amwe amadruwa namwe ariko hari ibintu bimwe bimwe tuvuga ati ibi igenda bikoze nakambaro kibara mugiye bikoze umugabo bisanzwe hari raporo nk'uko umugabo aciye mu mugore si ibintu bisanzwe mugo umugore huba umucemo uramamara hose kuri rezo sosio hose umengo asha mugo umugabo umenga ni bisanzwe nyene ibintu yakoze nibaza yuko ari bisanzwe muri societe ariko imbere y'amategeko si bisanzwe muri societe abantu baba mu kibana sivyo mu kibana tumfata menga nico kimwe ariko none twibaza ikibazo yaciye mu mugore ni bisanzwe okay twibaza ikibazo ko ari bisanzwe mu kibana eske n'imbere y'Imana ni bisanzwe oya ha imbere okay Imana yavuze ati ntugasambane sivyo kubera iki wumva yuko umugabo acinye mu mugore akavugana n'aba ex ko ari okay mugo umugore abikoze no eske imbere y'Imana umwe arafise sote Imana yarashivuze ati umugabo arafise imbere y'Imana icyaha n'icyaha kuko uri kuravuga ati umugabo yokora ibi cyangwa uyu yokora ibi twese kuko umugabo n'umutwe w'urugo sivyo aba ari superior umuhungu wese ahari Imana yamuhaye autorité bitandukanye n'umugore kuko umugore azokama ari hasi y'umugabo ubwo nuko Imana yabiremye nta muntu umwe yobihindura ariko kugira ngo dusozere kino kiganiro kuko twaba tuvugana ku ntuze aba ex tuje twibuka societe ni societe ariko inyuma ya societe hari Imana sivyo societe ari ibintu yorosha ariko imbere y'Imana ntiba vyorosha ubwo navuze ati bambwiye ati ufite itegeko sinze sambane cyangwa inyuma umugore wanje n'umugabo wanje ni kuri jewe no kuri umugabo wanje Yes. Namba twarafukanye imbere y'Imana n'abantu. Kavuga ati misemu uyu pour la vie, c'est pour la vie. Niko ndavyibaza. Ariko kandi sinzi ngana uko abagabo bafise amahigo yo kugira n'abagore 10 nka Salomo. Hari n'abagabo bakora dukurikirana usanga ari ba Salomo. Basanga abagore igihumbi na 1001 ni 1001 abagabo igihumbi na bangahe. Salomo afise abagore bangahe bo muri Bible. So ikiganiro tuko turavugana ku ba ex. Si byiza. None muri make duhurije kuki umu ex mbega mu rukundo tubigenze gute umu ex tumukorera iki kugira ngo umutekano wacu uzomere neza nejo guys je nababwiye go block uwo muntu wese ubona ko yoza gutera ingorane mu rugo mu gihe wambise imota n'undi muntu mu gihe yakwizeye akagushira mu rugo sema ujya mu muntu w'agaciro no wagaciro kuko hari benshi tugenda duhura nabo ugasanga twahuye na benshi ariko ugasanga kimwe yakumariye yagutesheje umwanya mwinshi nawe wabeshi bujenga ariko umuntu yabanje yafashe decision akakwambika impeta akavyemereza imbere y'amategeko sivyo ujya mu muntu wawe gaciro rero irinda abo bantu bose vraiment boza babacanishamo n'umugabo wawe yego abo ba ex bazana ibya kera birabaje cyane mubigize kure mukubigiza kure nawe ugira wirinde mu block bibaye ngombwa uhindure courtesy ico no babwira ya bela shaka yo kuri micro za TV nawe ndaguhaye amahigo uri kurankurikirana ushire muri commentaire umu ex mbega tumukorera iki bloka canke n'ubugenzi burakenewe kuko umuntu agirwa n'abantu ikindi kandi mbega
ayo ivyo twumvise mu kiganiro ivyo umugore ategeza gukora canke se umwigeme canke se umusore nawe uko vyumva bifata umugore gusa canke ni kuri bose shira muri commentaire ushaka kuvuga ati umugabo aravyemerera kuko basara umugore bafise benshi bashaka kuba wimvira uko cyangwa ukavuga ati uko vyumva shira muri commentaire kugira ngo twumve namwe ico mwabivuze ko muri kino kiganiro cacu yari Bella Chakaro kuri micro za Roy TV mu ngabwa bwa kamera ni Elfage Calf akadufasha kugira ngo ano ma image abashikire ari wow ameze neza cyane barabigeme ubwiza basizwe n'Imana basa neza baraberewe mwumvise ivyumviro vyabo reka tuvuge duti mugire aho mubahwe mwese mwamaze kino kiganiro naho utaha rero bye bye Roy TV Burundi weekend Yes. Mutangwa muri Roy TV ibi vyose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa